Ukugarukira isuku, korohereza uruja n'uruza no kugwanya akajagari mu mabarabara, kubasaba gukora hisunzwe amategeko maze bose bagatanga amakori, ni zimwe mu mvo nyamukuru zatumye hafatwa ingingo yo kwirukana abamekanisiye, no kuvuga abakora umwuga wo gusanasana amamodokari bahora bakorera mu mabarabara yo hagati mu makaritie agize zone ya Buyenzi. Nk'uko bisigurwa na Sef Niyonkuru aramutswa iyo zone. Urabona iyo ibarabara rizibiye usanga naho hoba impanuka ahantu na kizimyamoto zibura aho zica, kandi murazi ko Buyenzi niryoba ikuburiro ry'ubucafu, ibyo bakora byose bivuta bikarato n'ibindi baguma babisiga ngaho, abandi baguma biimprovisa baza gukorera imbere y'amazu y'abantu. Nta nyungu tubifisemo yuko twota umuntu mu ibarabara tumubuze gukora, mugabo twobandanya muri ibyo onya bifo yuko Buyenzi ihinduka ibigire irindi shusho. Teto niyo mpamvu twabonye yuko reka dusukure Buyenzi ibimere neza, hama ibyo gukora nitwanse umwuga, mugabo umwuga barabe aho baoja gukorera. Nayo kukijanye niyo abo bamekanisiye bagiye kuja gukorera, uyo mutware aratanga umuco. Hamwe umuntu yovuga garage ukuraraba, none aya n'amagaraje ahantu tutazi abantu bako bakora ni bangahe, ico amategeko abarekuriye, ico nabone babwirizwa gukora kugira ngo ibintu bigende neza nibihe. Twarabasabiye ko bokorera nko mu mashira hamwe kugira ngo bize bibafashe, hama barihe impango nabahaze barihe n'amakori, barihe meri matagisi ya meri, barihe na oberi, kuko abenshi muri bo nta n'amatagisi barihe. Mu mabarabara yo mu Buyenzi niho harahambere mu gisagara ca Bujumbura hahurira igitigiri nyamwinshi c'abo bafundi b'amamodokari hamwe n'abakiriya baba baje gukoresha imodokari zabo.